izo njyane zarabaye zikomeye cyane kubera ntitwari bwabone iyo tuja. Uno munsi no kumenya yuko ufise ishiramwe ry'abene gihugu muriho kugira ngo igihugu mugifashe kubaho neza, kugira mworohereze uburongozi bw'igihugu, rega no kugira ngo muturemurure umuzigo, kuko hariho abantu bigira ibiro biteze. Ni mwebwe muca muja kuvuga muti oya ntuze we, tuba abana b'Imana, tuba abantu bameze neza. Mugabo ahandi bacavuga ngo umukuru w'igihugu yananiwe, ngo abantu banje birigo baridodomba yuko bashonje, umukuru w'igihugu yase kuja kurima iwabo ngo bimbure. Riri kubuvuze hajya umukuru w'igihugu ntari kwararima iwabo w'abene igihugu kugira bimbure, aho wari kuja kubabwira uti murazi gitwa mushonje, none wewe wirirwa kwirigara washaka kurya gute? Mukamushaka ku mukuru w'igihugu ari wazogenda kugacimbira kitwa naka. Ubu mwirirwa mwicaye ngaho mwibaza ngo muzobaho gute? Umukuru w'igihugu azohatambikizaho sashobore. Mwisanze ni mwebwe mwafasha kwatambikiza. Mu Burundi turageze ku gihe ubu abantu batagitinya kwibana. Abayisikoro babaye benshi, sinzi ko murabibona. Abayisikoro babaye umuyoro, nibaza ko ari kubera iki babaye benshi, kuko arazi yuko jene nakwiba miliyoni 50 nca ngenda ku mucamanza ndamuha miliyoni 10, hanyuma nce ndagutsinda nce ntwara 40 n'umucamanza atware 10 cyatware 20. None wewe nayo wari wakoreye. Igihe hazo hari ubucamanza ntiwiba kuko urazi ntaho bijana, mugatabuhari ucuja kubagura abacamanza. Nta kigubuza kwiba, nta kigubuza gukora ikibi, uvuga uti nzoca ntanga amahera. Kandi mwabibonye abantu batemaguye abantu Bururi, ubwo nyene abacamanza agaca bitahire basha. Kubera iki? No kuva vyerekana ko hariho umuntu yabakoresha, acavuga ati ni mutema abantu nzobaburanira, agaca ashira amahera abacamanza, erekana ko ataco bakoze. Umuntu agacumi yumvi darambabaje. Umuntu yaramufitiye amahera agiye kumwishuza, aca mucumita imbugita. Uheranye niwe yacubise imbugita, uwo waheraniye araja mu bitaro, ari we nyango yagurishije igitungwa ciwe kugira ngo apfugwe. Abacamanza bacavuga ngo urera. Rero ibi mwavuze bishobora gutuma dutera imbere, abantu batimbuye nayo mabanki nta kijayo. Kandi noneho muze muriga nkajya uri muri komine ukazovuga ko muzotera imbere atakintu kivuye inyuma ya komine, iyo komine ntigera itera imbere. Iyo mukeke ariko ndababwira bambwiye yuko ibiraya bashora hagati y'itoni 50 na 70 ku munsi. Murumva amahera bayinje mu komine avuye inyuma ya komine, na amahera menshi cyane. Barima ingano, bakarima ubwishaza, bakarima ibiraya, bakarima ibigori. Ivyo vyose n'ahantu haba injyana. Mu Burundi nta namwe noneho hataba ivyo kurya. Rero natwebwe mu Burundi nitwa dushaka gutera imbere, dutegeza gukora gushikaho turonka umusesekara dushora hanze. Tudashoye hanze ntibikunda. Je nubu mvuga nti n'inkwavu ufise umugambi uko tuja kuzikura hanze, ntitushaka gutezwa imbere n'inkwavu z'i Burundi, dutegeza gukura izinyuma zize kuvyarira mu Burundi. Ni kuvuga yuko natwe dutegerezwa kuronka ivyo dushora kugira ngo amahera ave hanze yinjire. Nico gituma rero utuntu duto dushobora kudukora kandi tukaduteza imbere twebwe nyene. Ikomine kugira itera imbere nimenye ko amahera azova inyuma ya komine, province kugira itera imbere amahera ava inyuma ya province, Uburundi kugira butera imbere amahera ategeza kuva inyuma y'Uburundi.